Mana yacu nishimwe. Turashimiye Imana cyane. Imana itwemereye ko dusangira namwe amajambo yo kutuyobora muri ino ndwi tugiye gutangura muri iki kiganiro bise urufatiro rw'amasengesho. Umuntu arakeneye kugira urufatiro. Mu yandi majambo make, urufatiro ni nk'umushinge, ni nka fondasiyo umuntu ashobora kubakako, hanyuma ico kintu yubatse kikabona gukomera. Bisigura ko rero iyo umuntu atanguye indwi yubakiye ku masengesho, yubakiye ku gusenga Imana, yubakiye ku kwiha Imana, birumvikana ko iyo ndwi yose ashobora kuyirangiza ameze neza mu buryo bw'impwemu. Imana yacu nishimwe. None rero twagomba dusome amajambo y'Imana azotuyobore muri ino ndwi. Dusoma mu gitabo ca mbere c'Abitesalonike, cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Itesalonike ca mbere igice ca 5 n'umurongo wa 16 kugeza kwa 17. Havuga ngo munezeregwe imisi yose, musenge ubudasiba, Imana yacu nishimwe. Ngaha Pawulo yabwira ishengero ry'Itesalonike arihanura, arisaba ko rikwiye kunezererwa. Hanyuma kandi hampande yuko kunezerwa ashiraho n'itegeko, arababwira ati rero mw'abantu b'Itesalonike, hamwe no kunezererwa ubudasiba mukama munezerewe, musenge ubudasiba, Imana yacu nishimwe. Iyo twumvise ngo munezererwe imisi yose, ntibisigura ko umuntu adashobora kubabara, ntibisigura ko umuntu adashobora guhura n'ibimushavuza. Urashobora guhura n'ibikubabaza ukababara, urashobora guhura n'ibigushavuza ugashavura, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwaraka izuba ntirikarenge mukiratse. Usomye mu bindi bitabo nk'igitabo c'Igiswahili havuga ngo ukasirike ila usitende dhambi. Muri Bibiliya y'Ikirundi iravyorosha, ivuga ngo niyo vyashika mukaraka, niyo vyabagora mukaraka, izuba ntirikarenge mukiratse. Ariko muri Bibiliya y'Igiswahili rivuga ngo nimwaraka, rivuga ngo murake. Bibiliya iremera ko umuntu ashavura, mugabo niyo washavura ntukore icaha. Imana yacu nishimwe. Niyo mpamvu rero Pawulo ngaha babwira ngo munezererwe imisi yose. Niwahura n'ibikubabaza kuwa mbere, izuba ntirirenge ukiratse, unezererwe mu mwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma ikigira kabiri, musenge, kuko gusenga biduha amavuta, kuko gusenga biduha kunesha, kuko gusenga vyugurura imiryango, ivyo Satani yugaye amasengesho aravyugurura, kuko gusenga biduha kugira umwidegemvyo, kuko gusenga bidushikana imbere y'Imana. N'aya majambo y'Imana ndabifurije gusenga ubudasiba, ndabifurije kunezererwa muri ino ndwi. Imana ibahezagire. Mana turagushimiye, ni wowe Mana yacu waturemye kugira ngo tunezererwe. Ntiwaturemye ngo twame mu mubabaro, ntiwaturemye ngo tube mu bubabare. Niyo mpamvu n'ubu duhanura ngo tunezererwe imisi yose kandi dusenge. Turasengeye umuntu wese ariko arababazwa, umuntu ariko araca mu ngorane. Ino ndwi tugiye gutangura, uzobane n'umuntu wese kandi umuntu wese uzomuha intsinzi